Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu hari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya makuru ariko aragarukwako cane irya nino ga mu gihugu c'u Burundi aho tugaruka ku makuru abariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari bereye ndetse n'ibindi vyose mwanyegejwe be biriko biragarukwako cane irya nino amakuru twatoje amasoko yacu atandukanye akorera irya nino nga mu gihugu c'u Burundi na twebwe tukatunganya maze tukabashikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri no shene yanyu ariyo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV bashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi dore ingingo nkuru ya makuru yacu agiye kwibandako murano makuru turaza kubabwira yuko mu gisirikare c'u Burundi ibara ryahejeje kugwa Kapiteni Celestini baraguzwa intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yihaye inkumbi murano makuru turaza kubabwira ku bintu bikomeye cane vyakozwe n'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi izwi ku mazina ya Kapiteni Celestini baraguzwa murano makuru turaza kugaruka ku vy'intwazangabo ndetse tugaruke no kwibara intwazangabo yihaye mu gisirikare c'u Burundi tukiri kubiriko biravugwa mu gisirikare canke mu ntwazangabo turaza no kugaruka ku bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu tuze no kugaruka kubiriko biravugwa ku bijanye n'icuka kibi kibandanya gututumba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye c'u Rwanda ndetse tugaruka no ku ntambara ziriko zirabera muri aka karere cane ziriko zirabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire ibishasha President Evariste Ndayishimiye yahejeje gutangaza ku bijanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubutse yuko ikibazo kijanye n'abasirikare b'u Burundi baja kurwana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu bibazo bihangayikishije muri kino gihe muri leta y'u Burundi twarababwiye ibijanye nuko ugene Ndayishimiye ariko ararwanywa na bamwe mu bicocero by'umugambwe CNDD FDD indani mu mugambwe ndetse na bamwe basirikare batishimiye ukugene President Evariste Ndayishimiye yagomoroye ingabo z'u Burundi kuja gushangukira mu mashamba yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe n'amafaranga abasirikare baba ariko baracira ingero abatayabona ahubwo abandanya kuja mu mufuka wa President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu Ndayishimiye yaje ariko arahebuza abatavuga rumwe nawe nyine ku bijanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kano kanya turaza kubabwira ku makuru ahambaye cane President Evariste Ndayishimiye yajeje gutangaza kuri ibi bijanye n'ingabo z'u Burundi zibandanije kuba ikibazo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo murano makuru kandi sivyo gusa turaza kubabwira ku bijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 aho nga mu gihugu c'u Burundi iyo hegereje amatora haba ibintu bidasanzwe abanyagihugu basubira gunyuruzwa ku murindi uteye ubwoba turaza kubabwira ko hari umunyagihugu atabarizwa inyuma yo gufatwa bunyuruzwe n'abakozi biperereza byo bifitanye isano n'amatora yimirije muri ano makuru turaza kubigaruka ko ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko abarundi muri kino gihe bagomba kwikengera kandi bakirinda bihagije kuko ibintu bigiye guca biyangara nkuko bivugwa na bamwe mu basesanguzi mu vya politike basanzwe bakurikiranira hagufi bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi ibi n'ibintu takubwiye mfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido batarafyonda kuri sabone canke se subscribe wanzu gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu Burundi biganiro twama twatambukishije kuri no shene yanyu hari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV reka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko irihuta cane ngo Burundi bwemeje ko butazokura ingabo zabwo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiretse icyo gihugu kibisavye kuva mu mwaka wa 2022 tubibutse yuko Burundi bwarungitse ingabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo gufasha kugarukana umutekano mu buseruko bw'icyo gihugu aho abarwanyi ba M23 bakomeje ibikorwa vya gisirikare mu ntara zitandukanye
muri 2023 inyuma y'ingingo zafashwe n'abakuru b'ibihugu vya EAC. Burundi bwarongereje abasirikare benshi bavuga ko bashika canke barenga 15,000 kugira ngo bafashe mu gukingira ibice byo mu bumanuko bwa Kivu no kubuza M23 kwegera cane ibisagara bikomeye nka Uvira. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ata mugambi uhari wo gukura ingabo zo muri z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe, kiretse gusa igihugu ca Kongo canke leta ya Kongo yo nibisaba ku mugaragaro ko nyine ishaka ko leta y'u Burundi kura ingabo zabwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse yuko ku mwanya wa mbere ingabo z'u Burundi zari zagiye mu bikorwa byumvikanywe ko mu kugarukana amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye yaboneka nk'ugiye gufasha kandi akaba n'umuhuza hagati ya leta ya Kongo ndetse n'abariko bararwana n'iyo leta. Ariko kuri ubu ngubu Ndayishimiye yaje kugaruka ashigikira uruhande rumwe, aho yaje kugaruka nyine ashigikira leta ya Kongo gusa, kandi yari yaje nk'umuhuza wo guhuza aba bavandimwe babiri basharirikanye. Kuri ubu ngubu bikaba byaratanguye kuzana icuka kibi cane hagati igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, aho leta y'u Rwanda iriko iragiriza leta y'u Burundi kuba iriko irakorana n'abarwanyi ba FDLR, harimwo bamwe mu basize bakozeho nyabwoko mu Rwanda mwaka w'1994, ho nyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ngubu bikaba byarazamuye icuka kibi hagati y'igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye yagize ati tutuzokura ingabo zacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiretse icyo gihugu kibidusabye. Ku bijanye n'ivyagirizwa ko Burundi bwoba bukorana canke bucuditse n'umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ukorana n'igisirikare ca FARDC ndetse n'indi mitwe igifasha harimo nka Wazalendo, Ndayishimiye yarabihakanye. Yavuze ko umurwi uwo ari wo wose ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uba ufise aho ukorera hazwi kugira ngo ntihagire igihugu canke uwundi muntu uwagiriza ibitari byo. Yongera ko Burundi bwiyemeje kurwanya uwo wese yotera u Rwanda, ariko ikibazo gikomeye kikaba uburyo bwo kubikora no gutandukanya neza imirwi yose iri mu ndwano. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko kuva muri 2022 yasabye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda gutanga amakuru y'ahari ibirindiro vya FDLR mu rwego rw'umugambi wa EAC wo gutuza imirwi yose ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gushika ubu nta wanyeretse ibirindiro vya FDLR ntirwoshigikira umwansi w'u Rwanda kuko Ndayishimiye ubwiwe nyine yavyivugiye. Ibi vyiyumviro bishasha vya Perezida Ndayishimiye bishobora gukomeza ibiganiro ku ruhara rw'u Burundi mu mutekano wo mu karere, cyane cyane mu gihe ikibazo ca M23 kiguma gitera amakenga hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali na Gitega. Mu gihe Ndayishimiye yatangaje ivyo avuga yuko agiye gufasha buri umwe wese ngo ashaka gukura ku butegetsi bw'u Rwanda ahereye kuri FDLR, gukura ko ubwo butegetsi. Bigaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yatanguye kugira kigoro ko kuba yafatanya n'u Rwanda mu gukemura amakimbirane arimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sivye ko bamwe batanguye kuvuga yuko Ndayishimiye batanguye gutangaza ibingibi kubera ko himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye akaba yatanguye kwigarura kugira ngo abanyagihugu ndetse bamwe mu bandi bategetsi bo mu karere bamushigikiye mu matora ariko yimirijwe
kuba yaba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Ndayishimiye yahejeje ngo no kwiyimika kwa bamwe mu basendede FDD umugambwe akomokamwo, kuba ari we nyine ngazitoreza mu kibanza c'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiringo ciwe ca kabiri nk'uko amakuru adushikira abivuga. Tuvuye kuri ayo makuru yareka aravugwa ku bijanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubanze tugaruke ku bijanye n'amakuru ariko aravugwa ku bijanye n'iperereza ry'u Burundi ryoba ryasubiye kwiha inkumbi muri kino gihe. Hari umunyagihugu atabarizwa inyuma yo gufatwa bunyuruzwe n'abakozi b'iperereza. Umunyagihugu yitwa Manirakiza Jean Marie Vianney, afise imyaka 41, avuka ku mutumba Muremera, komine Giheta ya kera, intara ya Gitega. Tukaba twabwira yuko hasanzwe yubatse mu kazi ka misi yose, ni umukozi w'ihinguriro ry'isima Buseko riri mu ntara ya kera ya Cibitoki. Ni umuhinga w'iryo hinguriro Geologie de Buseko. Mu vya politike, Manirakiza asanzwe ari umunywanyi wa kera umugambwe CNL ayoboka umushingamateka Agatongwasa. Ifatwa rya Manirakiza Jean Marie Vianney, tubanze tumenyeshe ko Manirakiza akorera aho mu Cibitoki, ariko urugo rwiwe rusanzwe ruri muri zone Gihosha, ni mu gisagara ca Bujumbura. Ku mpera y'indwi iheze yama yamanutse mu rugo, hama agaheza agasubira ku kazi aho mu Cibitoki. Kuko vyama rero mu mpera z'indwi twaraye dusozereye, yari yamanutse kuraba urugo aho mu Gihosha. Uno munsi kuwa 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 niho yosubira ku kazi kare mu gatondo. Ashitse aho ku kazi, Manirakiza Jean Marie Vianney yararungitswe ku gikorwa co hanze y'ihinguriro vyo benshi bita kuri tere. Yarungitswe ahitwa mu Binyange, niho nyene mu Cibitoki, aho yagiye ararangura ibikorwa vyamujanye neza, ariko aragaruka ashitse hafi y'isoko ya Cibitoki. Yari mu gushika ku kazi niho yaca afatwa n'abakozi b'iperereza basa n'abari bamutegereye, baca bamwuriza imodoka barimwo bamwatwara utaraririye ahantu gushika ubu hataramenyekana. Igihe yafatwa hari isaha 5:16. None yoba yafashwe ku mvo z'akazi canke nuko nyine ari umunywanyi wa CNL cane wegereye Agatongwasa? Kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa CNDD FDD butaraba neza. Abasanzwe begereye Manirakiza Jean Marie Vianney barahakana ko ifatwa ryiwe ryoba rifitanye isano n'akazi kiwe ka minsi yose. Ivyo bivugwa kuko mu mwanya wa mbere agifatwa baciye babaza umukoresha wiwe muri Buseko ko aribo boba bamufatishije, naho barahakana mu kubabwira ko nabo nyine batazi icatumye uwo mukozi wabo afatwa. Ivyo bisigura ko ifatwa ryiwe ataho rihuriye n'akazi, ari navyo vyongereza ubwoba bwinshi mu basanzwe begereye Manirakiza ku mutekano wiwe, kuko batazi icatumye afatwa canke ngo bamenye iyo yatwawe. Mu kumutabariza barasaba inzego z'umutekano kwihutira kubafasha kugira ngo hamenyekane iyo uwabo yatwawe ntahave agirirwa nabi. Barasaba kandi umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH gukurikiranira hagufi ifatwa rya Manirakiza Jean Marie Vianney, bikekwa yuko yoba yafashwe kubera ko ari umunywanyi wa CNL wegereye cane umushingamateka Agatongwasa. Ni mu gihe muri kino gihe himirije amatora habandanya kuboneka ibintu bidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yo amatora yimirije cane kuri bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho vyoba ngo bifitanye isano n'ibijanye n'ibiriko biraba muri kino gihe ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Reka tuve kuri iyo nkuru, aya makuru yacu tuyabandanirize kuri ya nkuru twari twabwiye ku bijanye n'intwazangabo ngaha mu gihugu c'u Burundi yihaye inkumbi. Kapiteni Celestine
baraguzwa intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi iherutse kwiha ibara. Kuwa kane uheze sentare nkuru ya Musongati yaraciriye urubanza rw'ikibiriraho intwazangabo mu gisoda c'u Burundi izwi nka Kapiteni Celestini Baraguzwa. Tukaba twabibutsa yuko intwazangabo yakorera mu ikambi ya Kayero mu ntara ya Rutana yahora yagiriye ibyaha bitatu: kunyuruza umuntu ikoresheje ikirwanisho, kumunyaga utwiwe ikoresheje igikenye, kugerageza gufata ku nguvu umwigeme akora ibyo guhanahana amafaranga muri rumikashi. Tukaba twabwira yuko sentare yahaye uwo musirikare icyo gihano cyo gupfungwa imyaka 20 no kuriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10,600 by'amarundi, hamwe atoriha ayo mafaranga azoca yongerwa imyaka 53 mu munyororo. Intwazangabo izwi nabi cane na bagenzi wiwe, kuko amakuru ava mu masoko yacu abitangaza. Intwazangabo izwi cane na bagenzi we Kapiteni Celestine Baraguzwa ni umusirikare w'umusore w'imyaka 40 avuka mu Gashoho mu ntara ya Muyinga yahora yinjiye ishure kaminuza ya gisirikare SCAMU muri 2011 muri promosiyo ya 43, ariko yararangije muri promosiyo ya 45 mu gisirikare afise matrikire SS 2398. Abo biganye muri SCAMU bamuvuga nk'intwazangabo yakunda kwikundwa kaza mu kubabeshera bagenzi we, bavuga ko yiyita ko akorera iperereza rya gisirikare rizwi nka JIDE, akama ariko araneka bagenzi we. Ingeso yoba yarakwegeye bamwe mu basirikare, hari n'abavuga ko bataye igisoda barahunga igihugu kubera ibyo boba babeshewe n'uyu musoda. Amarorerwa yakozwe n'iyo ntwazangabo. Amasoko yacu avuga ko ivyatumye umusirikare hagarikwa ari agahomeramunwa. Ayo masoko avuga ko uyu musirikare yategetse umwigeme kwambura ibyambarwa amusunikira muri kapoti y'imodoka yiwe, ni ukuvuga ibizwi nka butu y'imodoka, aca aramunyuruza mu ntumbero yo kumufata ku nguvu. Intwazangabo bagendanye bavuga ko batatangaye bumvise iyo nyifato y'uyu musirikare, bavuga ko yarasanganywe ubwo bube gito kuva kera. Intwazangabo zikora amafuti nk'aya kenshi ntizigera mu munyororo, zimarayo umwanya muto zigaca zija gukorera iperereza. Kenshi no mu munyororo ziba zijejwe gucunga abandi banyororo zibitumwe n'iperereza. Twizere ko Kapiteni Celestine Baraguzwa we azohanirwa aya mafuti adasanzwe iyakoze amaramaza n'igisirikare c'u Burundi ubusanzwe. Banywanyi bacu akana ngaho duciye dusoza yarageze ko ire waravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Mbibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka, kandi kanya turaza gukurikira n'andi makuru azabageze ko. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.